ese amubwira ati Nikodemo, ibintu ndiko ndakubwira ntibivana n'ingene waciye mu nda y'umugore ukavuka. Ibintu ndiko ndakubwira ntibijanye n'ingene umuvyeyi wawe asama inda. Haleluya! Ashobora kuba yisamiye mu kigunda, ashobora kuba yisamiye ahantu hafi y'aho bihagarika ku nzira, ashobora kuba yisamiye muri prison, ashobora kuba yisamiye ahantu habi cyane. Mugabo ivyo sivyo ndiko ndakubarira. Ibintu ndiko ndakubwira Nikodemo nibijanye n'ibindi utaruzi wewe, kuko ikivyawe n'umubiri naco nyene n'umubiri. Kuvuka bene ubwo buryo uriko uravuga bizotuma ubwo muri umuntu w'umunyamubiri gusa. Kuvuka kubera papa wawe yabayeho agatuma mama wawe asama inda akaba umugabo n'umugore. Kuba wavutse kuri Rudoviko na Katarina, ivyo bintu nta na kimwe bishobora kukuzanira cyo kwinjira mu bwami bw'Imana. Vyo ndiko ndakubwira ni bishasha, ivyawe n'umubiri kiguma ari umubiri. Ndiko ndakubwira ivyo kuvuka mu mwene. Ivyo rero ntibikorwa no gusama inda, ngo bikorwa n'amazi n'umuriro, ibintu vy'ubushobozi. Rero ndababikije amahoro y'Imana abane namwe ishengero ry'Imana. Amen. Twese twishire hamwe ko tukiriho dushimira Imana. Igihumeka cyose dushimira Imana. Haleluya. Amen. Igikorwa kivutse mu nkomezi z'Imana bingana gukayangana. Nashimye cyane. Haleluya. Rero turaza kurabira hamwe aya majambo abiri, inkomezi z'Imana no gukayangana, kandi ze gusoma ayo majambo ya mbere nagira ngo twongere ko ayandi mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo 8. Ego ntibikunda, bisaba kuvuga ubwa kabiri. Nico naco gishaka ibikindi kintu kigoye rwose. Kuba uwundi utahora uri, kuba mushasha, kuba icaremwe gishasha. Mu Gifaransa yerekana une nouvelle créature, akerekana une nouvelle naissance, kuvuka bushasha. Nikodemo biramusiga, bavuga ati none jewe kuja mu ijuru nabishaka, kwinjira mu bwami bw'Imana nabishaka. Nico cyatumye nza kubikubaza, nza kukuganiriza kugira numva amakuru y'ingene vyogenda. None jewe ko nshaje nosubira gute mu nda ya mama ngo nsubire kuvuka, kandi numva je ndanashaje, ngira abakiri bato vyoborohera. Ese amubwira ati Nikodemo, ibintu ndiko ndakubwira ntibivana n'ingene waciye mu nda y'umugore ukavuka. Ibintu ndiko ndakubwira ntibijanye n'ingene umuvyeyi wawe asama inda. Haleluya! Ashobora kuba yisamiye mu kigunda, ashobora kuba yisamiye ahantu hafi y'aho bihagarika ku nzira, ashobora kuba yisamiye muri prison, ashobora kuba yisamiye ahantu habi cyane. Mugabo ivyo sivyo ndiko ndakubarira. Ibintu ndiko ndakubwira Nikodemo nibijanye n'ibindi utaruzi wewe, kuko ikivyawe n'umubiri
ibintu by'ubushobozi bikorwa n'amazi n'umuriro, tabyawe n'amazi bibyagwe n'umuriro bikunda. Nagomba ko turabira hamwe amajambo y'ubushobozi tubona muri Bibiliya, ibintu by'ubushobozi Imana igereranya n'ubushobozi bwayo, kugira ngo bidutere kumva neza ingene Imana igomba kuduha ubushobozi, kandi icyo turaba ayo majambo icaba avuga iyo ariko aradutumbereza ahariho. Niko ry'amarabandanya rero arabisigurirwa. Yesu aramubwira ati nkasubire ndabigusigurire. Aleluya, Mana ishimwe. Aramubwira ati Nikodemu, ibyawe ni mpwemu naconyene ni mpwemu, ntutangazwe nuko ndakubwiye nti murakwiye kuvuka ubwa kabiri. Aca aramusigurira ikintu kigira gatatu, umuyaga uhuhutaho ugomba, uhuhutaho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawo, wumva igihuhuta cawo, ntumenye uvuye, ntumenye naho ugiye. Uko niko hamera ubyawe na mpwemu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aya majambo dushobora kuyumva kubera wize ibiharuro byinshi, dushobora kuyumva kubera wafunguye ibyo kurya byiza mu Burundi canke mu bindi bihugu, dushobora kuyumva kubera umuntu w'ibiro byinshi canke w'agataye keza. Aya majambo dushobora kuyumva kubera ufise abantu benshi bagukunda, dushobora kuyumva kubera ufise amahera. N'amajambo y'impwemu, umuntu atemeye ko mpwemu yera mwigisha biranamushisha, uze kuraba neza n'utaye hakiri kare, canke ngo urumva ushaka ku mwanda muto umwanya uwo ari wo wose wisohokera, kubera n'amajambo y'impwemu. Bari mubizi ko abadayimoni babigirira abantu bakaguma bumva bashaka kuri toilette mu gihe cyo kumva amajambo y'Imana, abandi bakaguma bumva itiro. Bibiliya ivuga ngo agendagenda nk'intambwe yivuga irondera uwo yorotsa. Mu Kifaransa bivuga neza ngo il rôde tout autour de nous, araho hafi yawe, kugira ngo niwasamara aca afata za mbuto zaguye ku nzira azitware, uca ubaho nk'utigeze avyumva. Ayo majambo twarayabwiwe neza. Rero aya majambo ntidushobora kuyahabwa n'ibinyamubiri, ntidushobora kuyahabwa n'ububasha dufise mu by'umubiri, ntidushobora kuyahabwa. Ushobora kuba wowe uwa mbere mu ishuri, hano ukaba uwa nyuma. Bwa muri rusange ari umuntu yaba uwa mbere yabishize ku mwete, aba ari umuntu kenshi ashira umwete mu byo agiye. No ngaha rero ushizeho umwete urabyumva. Yesu ashimwe cyane. Ni ukwezi rero kudasanzwe ko kumva ibya mpwemu yera. Mana ihabwe icyubahiro. Aleluya. Kwinjira mu ishengero kanaka cyangwa isengero kanaka bakakwakira, bakakwigisha imigigwa yaho, nimba babatiza bakakubatiza, nimba bagira iki bakabikugirira. Ibyo ni ibintu byoroshe cyane, byoroshe rwose. Naje nabonye hari amazi nokudubikaye kandi nokuvanaye, ugaca uba uvuga ko wabatijwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane, ariko bihinduka ibidasanzwe ryari? Bihinduka ibidasanzwe iyo byahereye muri mpwemu, kandi ababatijwe bahereye muri mpwemu Imana ihabwe icyubahiro.
igenda ibivugako. Hahandi twasomye turabona ngo umuntu atabyawe n'amazi n'umuriro, hanyuma ngo ububyawe n'umuhemu ameze nk'umuyaga, numva ngo hari inkomezi aronka. Aleluya! Nimwiyumvire gatoyi amazi ubushobozi bwayo. Abo mu Gatunguru i Bujumbura barabiturusha, bubatse amazu ntibayabemo kubera amazi yaraje abisimura. Amazi yakoze ko ntaryana, nta n'ibiguvu afise. Elle est très douce, aroroshe rwose, aroroshe cyane. Unayafashe gutya urayahwanya mu ntoki, naho uyahwanya yagiye usigarana gutota. Umuriro nicyo kimwe, ntitworinda kubivuga. Turabona isoko y'i Bujumbura ayo yabonye. Abari bahazi n'abatahazi bazogende bazoca babibona, kiracari harya icyazamutse. Isoko yubatse mu byuma bikomeye, uzugenda urabe ayo umuriro ukora. Kandi umuriro iyo nzana akabyike nawe ubereka utuntu umenga nta gufa ririmo, nta mabuye arimo, utuntu tworoshe cyane. Umuriro urubeye gutya, utuntu dusanzwe rwose. Ureka araryosha ifoto kubera akabara kawe, n'akantu gasanzwe cyane, ariko aho ushitse ikintu kigoye rwose. Cya gatatu n'umuyaga, n'ubu ngaho uriko uragenda, no ngaho uriko urahaca. Abantu mwabonye ku matelefone cyangwa amateleviziyo ivyo biheruka kuba Los Angeles, mwarabonye umuriro n'umuyaga bifatanye ayo bikora. Umuriro n'umuyaga byarafatanye, umuriro ugaturira, umuyaga nawo ukungurutsa umuriro ukawubera indege, kubera sinavuga ko wawubereye imodoka. Ibirometero batubwira uwo muriro wiruka ku isaha ni byinshi cyane. Umuyaga ugaterura umuriro ukavamo hano ugasimbira ko ugashikana. Ubushobozi bw'umuyaga, ariko umuyaga n'ubu aho uri urahari, n'akantu mbona ko bamenya ko gahari. Alo, omenga naco turi, omenga naco dufise, omenga nacabaye, ariko hari ibintu by'ubushobozi bukomeye bikorera muri twebwe. Uko nikomera, niko Yesu yavuze, uko nikomera ubyawe na mwene. Umenge nta kibaye. Shageretse mutahuye muko kuvuka. Umenge nta kibaye. Mugabo kiba cabaye bikomeye. Aleluya. Rero ubwo bushobozi nawe utaboneka, ibikorwa byabwo biraboneka. Ibikorwa by'umuriro biraboneka. Murazi inzu zanyu zahiye, murazi utuntu twahiye. Ibikorwa by'amazi biraboneka. Uzureka ahantu hamwe bwira hagume hajojota imarine ry'amazi rijojota, hanyuma turabe inyuma y'iminsi ingene abantu bazoba habaye. Ese adufashe cyane. Alo, ibikorwa by'umuyaga biraboneka, turamaze kubibona hafi yacu. Amazu yagurutse, ibitoke n'ibiti byaherutse, turamaze kubibona. Umuyaga
ntiwogufotora nta foto yawe wokwerekana, ariko urashobora kwerekana ifoto vy'ico umuyaga wakoze. aho umuyaga wakoreye urashobora kuherekana. Imana ishimwe ko ngo ubupfu bw'ivyigishwa vyayo nibwo yahisemo guhindura ubutwari bw'abayizera. Haleluya, amen. Rero kwizera Imana kutuzana ahantu tudakorera ku bifatika ngo ntiturongorwa n'ivyo tubona, ariko turongorwa n'ivyo twizeye. Igihe ciza c'inkomezi z'Imana n'ubwiza bw'Imana muri uku kwezi. Amen. Yesu ashimwe rwose. Reka turabe ariko igica kane nza kuvuga, ariko reka duhere ku mazi. Amazi, Ezekiyeli 33:25 atubwira iby'isezerano ry'agakiza ngo muri ico gihe nzobamija kw'amazi mashasha mushire imvyiro. Amen. Haleluya. Imvyiro zo ku mutima. Imvyiro zo mu buzima bwacu, ibintu usanga byarasibanganije ubuzima bwacu. Muri uyu mwaka wo kubohoka no gukayangana, ibyabaye ibisaka byosubira byubakwe. Namushukuru Mungu. Ndashimiye Imana. Jemora nakira utuntu ndi hano imbere yayo. Ngaha nanje ndakiriye akantu. Ejo bundi ndababwiye intahe wasenze ngo nanje nzoronka amahera. Mu cya kabiri numva ndiko ndabibateramo intego, ariko mugabo numva nanje ndumvise kandi twakumva twamatukuza. Ndavuga none jewe ibi bintu ndiko ndababwira byose ndabikeneye mu mutima cyane yakiranye cyane nabivuga nanje nzoyaronka. Bukeye ndaciye ndayaronka. Kandi kubera Imana ari nziza nyene. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni ibintu by'ibitangaza. Umuntu ashobora kwaduka ngo kuguriye igitenge $500 n'Amajana 3 atacuramba. Yanarenga cyane ko atari mu Barundi. Umera Imana amashimwe. Yibereye aho yibereye, umumama mwiza kweri. Imana ihabwe icubahiro. Ariko yari Imana ikurikirana ubutumwa bwiza twumvise tukabwizera. Amen. Irakurikirana wizeye. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese yizera ntazomaramara. Wizeye nikwemerera kumaramara uzovuge ngo nizeye ubusa. Wizeye ico wumvise ku Mana uzokibona. Mana ikomerwa amashyi. Haleluya. Igitangaza. Ndiko ndakubwira rero muri uyu mwaka ngo ivyari byarabaye ibisaka bizosanurwa. Amayira yari yarasivye azosubira yo nyabagendwa. Amatongo yabaye amashamba asubira rimwe. Babisubiremo. Amatongo yabaye amashamba. N'ubu ndikuca wimvira itongo ry'iwanyu byava bikugora. Wewe wapusanga yose ari imwe cyangwa atanayahari. Amatongo yabaye amashamba azosubira ari rimwe. Haleluya. Two turumva amazi akura imvyiro. Ivyasibanganye vyo mu buzima bwacu. Ingeso zononekaye zisubire zibe nziza. Uku ni ukwezi kwavyo rero. Hariho
abazakira muzomaramara. Ni ukwezi kw'inkomezi n'ubwiza. Yuko iyo ubucafu bukuvuye kucisa neza, erega bavyita gukayangana bwa bundi. Ce sont les effets, n'ibikorwa bivutse mu nkomezi z'amazi. Gukayangana. Bane hamwe icyubahiro cyane. Zobwija kw'amazi, bagushitanye umurongo wa Bibiliya. Ezekiyeli 36, umurongo wa 25 ushireko. Buce mwandika Yesaya, turabe inkomezi z'amazi. Yesaya 8, murongo 5 tugeze ku 8. Umugabo nisoma ndaharenga. Bijene n'umugabo. Yesaya 8, murongo wa 5 kugeza ku 8. Ezekiyeli avuga ngo kandi nzobamija ko amazi meza mushira imvyiro, nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana vyanyu. Imana ni nziza, nshiri mu gitangazo ndarigomba ndakibagira, ndaricishemo kuwa 5 w'indwi 12:30 z'igitondo kugeza isaha zabaye nyinshi 5 niko twabitangarizanije n'abiga inyigisho z'ijambo ry'Imana kuwa 6 bitewe n'icigwa tubona gikenewe kandi tugasanga abantu benshi barabikeneye. Hariho amasengesho yo kubohoka. Turatumiye abiga bose dimanche, lundi, vendredi, samedi bazoze. N'uwundi muntu wese muri twebwe akeneye kubohoka. Basanze abantu benshi bafise indasango kandi ntibazi ico batangiye tujya turaso twabo, ntibazi n'ingene bariko barajya ku ngaruka zabo. Abantu benshi bafise imiryango yaciye muri ivyo, abantu benshi. Hanyuma rero hariho n'ibindi vy'imyuka mibi yerera n'ingorane umuntu aba yaraciyemo zijanye n'ivyaha. Basanze abantu benshi imiryango yabo harabaye n'inzu tw'ubusambanyi, kandi tukabibona mu ijambo ry'Imana ko bitera ingaruka mbi nyinshi. Nk'uwoba abomoye clôture yose, abadayimoni bagasigara bafise inzira yoroshe yo kugushikira. Rero turabatumiye amasengesho yo kubohoka no kubohoka, nagira njaniranye no gukayangana kubera ijambo yo kubohoka kuwa 5 hamwe yakonje batubwira yoba yabaye itabaye naho muzoba mwabimenye bitabaye kuwa 4. Hanyuma tuzoca tubatangariza kuwa Mungu uwundi mwanya. Yesu abahezagire. Hajya rero Imana yasezeranye ivuga ivy'agakiza iciye muri Ezekiyeli ko ayo mazi ivuga ni amazi y'ubushobozi yo kudukura kw'imvyiro no kudukurako ubushobozi bw'ibigirwamana bwose. Amen. Turiko turumva rero inkomezi, muravyumva. Ijambo rya kabiri ni umuriro. Oya, ntiturasoma muri Yesaya. Banze dusome muri Yesaya murabe ivyo amazi akora. Yesaya 8 kasome murongo wa 5 kugeza ku 7. Yesaya aburira Damasiko na Samariya ko bazogesezwa. Kasome. Uhoraho yongera kumbarira ati ubu bwoko ko bwanse amazi ya Shilowa atemba buhoro, bakanezererwa na Rezini na mwene Remaliya, nuko rero jewe umwami Imana ngira mbateze amazi ya rwa
icyubahiro ciwe cyose azosesa ku nkombe ziwe zose, adengere amasesero yiwe yose, kandi azosendera ashike i Buyuda, azosendanisha ahahitane ashike no mw'izosi ry'umuntu, kandi gusanza amababa kwiwe kuzokwira igihugu cawe cose, yewe Imanueli. Hano tubona Imana igirire kure amazi y'igihano y'isegenya asendanisha, mugabo ngo igituma azoba yarekuye ngo ni uko abo bantu base amazi atemba buhoro buhoro. Mu gifaransa havuga ngo ari douce, amazi yoroheje, amazi atavunana, amazi meza, amazi y'ubuzima. Azorekura ayo mazi y'inkomezi apomora, ayarekurire muri abo base amazi atemba buhoro. Imana rero irafise ayo mazi yose abiri, ya yandi atarigana umutima, ngorowe n'umwungere wanje adagira iruhande y'amazi adasuma. Amen. Haleluya. Ashora iruhande y'amazi adasuma. Ayo mazi Imana irayafise, kandi ayo mazi ni wa muriro. Turabandanya kubibona yuko ayo mazi avugwa ni ubushobozi bw'Imana, ubwo yitabwo nyene umuriro, ikongera ikabwita amazi. Nivyoroheje cyane ngo muze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje kubera ibibabaza, kandi n'umutwaro wanje urawahutse. Ivya Yesu ntibigana umutima. Iyo bashaka no gutandukanya indoto canke amajambo y'ubuvugishwa, ivya Yesu ntibigana umutima. Mugabo abavyanse, abanse ivyo vya Yesu bitajyana umutima, Imana irabafitiye ayandi mazi asuma, ateye ubwoba, asendanisha, ngo agahitana igisagara, agahitana igihugu, agahitana abakirimo. Ndashimira Imana kuri twebwe abana bayo twemera aya mazi yoroheje, aya mazi yandi asuma izoyakoresha kugira ngo isangangure ibikorwa vya wa mugwanizi. Amashiko Mana yawe. Rero amasengesho tuzozamo kuwa gatanu, icatumye umwana w'Imana yishurwa ngiki ni ukugira ngo asangangure ibikorwa byose bya wa mugwanizi. Ibikorwa byose bya wa mugwanizi bikweguriye ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Kuri kamera mwicunge musabire ikintu. Imana irayakoresha ku buzima bwacu kugira ngo imenagure ibyo umwese yari azi ko yubatse bikomeye, bihuye n'amazi y'Imana bizosenyuka. Hari inkomezi. Yesu ashimwe. Ijambo rya gatatu ni umuyaga. Twabisomye muri Yohani 3:8. Umuyaga utawubonye kumva igihuhuta cyawo. Burya ntimuze mwifuze kumva umuyaga neza. Aho uciye usiga ikintu. Urinze wumva ku rugero nk'ubwo, ntihaba habuze n'akazembure gahenuze. ntituwushaka.
Yesu adufashe cyane. Dusome mu Byakozwe n'Intumwa 2 umurongo wa 2 n'uwa 3. Byakozwe n'Intumwa 2 umurongo wa 2 n'uwa 3. Ukuza kwa Mpwemu Yera, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga uw'ingomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Haraboneka ko ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, bibaja ko umwe umwe twakira umuyaga wa Mpwemu Yera. Urafise inkomezi, uratuzanira impumuro nshasha dukeneye. Hari igihe umererwa nabi n'ingene uhema bigahinduka, bwa Mpwemu Yera amuhuye akagukiza, kuvuga ivyo kugwara no kugira uruhagarara. Mpwemu Yera amuhuye aragukiza, aguha une nouvelle respiration, aguha guhumeka ushasha. Aho nshinze intahe y'ivyambaye. Haleluya. Yesu araryoshe. Nari kuri televiziyo, umuntu ariko aravugira kuri televiziyo imwe, ndayikunda kandi kuyibwira abantu biraryohera, yitwa MCI TV, Enseignement Canal International, Télévision Internationale. Nari merewe nabi, abantu tumaranye iminsi murazi igihe bigeze kurwara amara igihe kw'isubuwari butari buke. Nari merewe nabi, ndiko ndagira abagutya, hanyuma ca navuga ngo hariho umuntu Imana igomba gukiza. Arabivuga ukwiwe, mugabo ashashika kw'ijambo ryari rikomeye kuri jewe, ngo Imana iraguhaye guhumeka bushasha. Akana kuvuga ngo ubwoko bushasha bwo guhema, oya. Uko yabivuga byari bihuye neza nuko nari merewe. Sinari naramenye ingene ico nosengera ico arico, mugabo narumva ko nsigaye mpema nabi, ahema nabi, ukamenga ntegerezwa gushiramo inguvu hino, ahema nabi, kandi nta mahaha nari ndwaye, nari merewe nabi gusa. Iyo umuntu amerewe nabi iminsi myinshi, bahora bavuga ngo urugamba rurerure runaniza intwari. Urashobora gusanga ibintu bitari bike byahindutse. Izo nkomezi za Mpwemu Yera zaraje kuri jewe. Mwanya nyene uwo mwanya nyene ucunge n'igizi. Uwo mwanya nyene Yesu ashimwe cyane. Uwo mwanya nyene uguhumeka kwanje kwaciye gutangura bushasha. Numva ndumvise ko nari naramerewe nabi, sinari nzi ingene narebye. Ari igihe utabara ugaca wumva ni utahuye ingene warumerewe nabi, sinzi ko birabashikiye. Numva ndumvise nari narahwereye, nahora mpema gute, numva ndahema neza ndashikana, ariko nta wundi yabikoze. Ni wa wundi ahumekera mu muntu akaronka impwemu zishaje, yitwa Mpwemu Yera.
kwezi kwiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ushimwe imyaka yose. Ni Imana y'urukundo, ni Imana y'inkomezi, ni Imana igira neza. Rero naho amazi afise inkomezi, hari ibintu gifise inkomezi kuyarusha. Icyo cya kane dusozererako mu gitabo c'indirimbo kantike igice cyawo c'umunani umurongo w'indwi, hari ikintu gifise inkomezi kurusha amazi. Muganire numve ko mukiyizi. Baye mu wa kangahe bigisha icongereza what is this? Iki kintu ni iki? Umurongo w'indwi mu gice c'umunani mu gitabo c'indirimbo havuga ngo amazi niyo yoba menshi ntiyozimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizorurenga hejuru. Umuntu yotanga ibyo afise byose mu rugo rwiwe ngo aje kugura urukundo yogawa rwose. Bwa bundi bwose bya bindi birafise ikibiruta cyangwa birafise igihambaye ubwami bw'Imana bwubakiyeko c'inkomezi. Icyo kintu gituma ugirirwa neza cyitwa urukundo rw'Imana. Haleluya, amen. Rero twumvise amajambo y'Imana yo kudufasha kumva izi nkomezi z'Imana zivugwa mu vy'amazi. Naciye ku mayange, ariko muriko murumva ko ari bifise ubushobozi bwo gusangangura gukuraho ibitava ku Mana. Ariko kandi amazi meza arazana ubuzima, kandi umuriro nyawo uraduha guteka utwo kurya, kandi umuriro nyawo uraduha gukayangana watukwiye kw'ingamba. Yesu ashimye cyane. Kandi umuyaga nawo uraduha guhumeka tukaba bazima. Uyo wese avugwa ni mpwemu yera bishingiwe ku rukundo. Ndashimye cyane, amen. Icyo gukayangana turashobora kuzokibandanya ikindi gihe. Imana ihabwe icubahiro. Yesu ashimye. Yesu ashimye. Icyo gukayangana tuzokiganira ikindi gihe. Mugabo muri Yesaya 60 murongo wa 1 muhasome muze ko muhabike. Haravuga ngo haguruka yangane kuko umuco wawe urashize. Nivyo umwiza urapfutse amahanga. Ibintu bimeze nabi hirya no hino mu mahanga. Bavuze mu mahanga, bavuze mu butagira Imana. Nivyo ibyaha biragwiriye mu kibano. Nivyo isi yuzuye umwiza n'ingorane bivuye mu kugira umutima mubi. Ariko weho ubwiza buhoraho buzokurasira. Bibwirwa benshi ukumva bene byo. Mu Baroma 8 murongo wa 29 kugeza ku 30 amajambo y'Imana atwereka ibyo bakijijwe. Akavuga ngo bakijijwe barabaye justifié, baratsindanishirijwe, kandi ngo batsindanishirijwe donc batagifise urubanza rubagiriza, ngo baragabiriwe ubwiza bw'Imana. Amen. À ceux qui sont justifiés, il a donné la gloire, kandi sa gloire. Imana yaraduhaye ubwiza bwayo. Bibiliya ivuga ngo il nous a imputé sa justice. Mwihangane mba ndumva ariho binyoroye kubivuga muri izo ndimi kubera ariho baba barabisomye kakakudoma mu mutima. Yesu ashimye cyane. Il nous a imputé sa
kuyasiga, ushobora kuyakoresha, ushobora kuyerekana muri banki kugira baguhe kredi, ukuyafasha amahera yiwe ayashyira kuri konti yawe. nawe Yesu yafashe ubwiza bwiwe ngo ubugororotsi bwiwe sa justice ayishyira kuri konti yawe, ayishyira kuri konti yanje. nicyo gituma ushobora kwiyerekana mu bwami bw'Imana, kwipezanta mu bwami bw'Imana, kurenguka mu bwami bw'Imana, nkavuga ngo alo, je suis ta fille, ndi umukobwa wawe kandi nari nkeneye yuko dukorana. ubona gute? narumvise kuri kurahamagara ijwi risemerera ngo ndatuma nde, nari ndengutse rero ndi hano papa, iraje kuri konti y'iby'ubugororotsi igasanga biruzuye. biruzuye birabongera n'abandi nobahako, kubera Yesu yampaye nk'ibyiwe ngo bibogaboga muri we ibyo twahawe ko twese biruzuye kuri konti. amen. wowe ugomba kunyumva kitu urinde wewe mbi wawe utiragejwe n'amaraso ya Yesu, nari naragijijwe kandi ndabishima rwose. ndi wawundi papa. alo, ijwi rikaza rikavugana nawe ritankanga, ari umubyeyi avuganye n'umwana wiwe. kura kuri konti biruzuye. kudakizwa ni ukutamenya icyo ari cy'agakiza, kandi nako karanyegeje kuko ngo hari uwize atarinze kubimenya, hari uwize atarinze kubona. kuva mu gakiza n'ubusazi bwa mbere wafashe umuntu nuko karojanti avura bene ibyo hariya baba baca babajyanayo, mugabo hariho aho babajyana, ni ngaha uzoze wese agutabara. mu nzu y'Imana uzoyisanga uzogende bagutabara. uca wemerwa ijwi rikaza rikaganira nawe, kubera Imana ikubitiye akajisho. haleluya. bibanza gutarinda kugira ngo abana bankiye bacu bibanza gutwara umwanya ngo ni amakonegisiyo ngo ahari ngo ndiko ndaraba ko ariko kugira ndakurotirire, bibanza kubigira irabizi deja. kirya kibazo navuze ntiwomenga, ariko ni byiza kuko ngo urufatiro rwayo rukubakako rurakomeye, ngo kandi rwanditse ko aya majambo nguhoraho arazi abiye wavuga bene nibwo rimwe. haleluya. barenda gushakisha amakonegisiyo wigenda ari mu mashini kurimo ukivuga ngo yagushushanyije mu kiganza, inzitiro zawe zibaza kw'amazi. avuga ati wowe urimwo, nkunda cane bino bihe byanje nawe, nkunda cane uyu mwanya uramahoro yanje, ubutunzi bukomeye kubana niwasenga uzosanga ufise inkomezi. erega iyi ni ingabire. Yesu abahezagire, mwakoze kwizera ko Imana yamenye kubabwira. turangire ibyaha.
akabanga twese kazodufasha ikumenya Imana ku giti cawe. Imana wakurindira ugiye kubonana na naka biragoye, mubonanye na naka bizogende neza byiyongera kukundi usanzwe ubanye nayo ku giti cawe. Imana wumva urinze kuja mu ikoraniro ry'abantu 6, 10, 100, 1000 biragoye. Ari umunsi wikenera wenyine, atakoraniro rihari, atari umunsi wo kuja gukorana, atari amasaha yavyo, ari umunsi wikenera uri wenyine mw'ijoro hagati. Ndabatumiye kutubera ukwezi kwiza kw'inkomezi y'ubwiza bw'Imana, tube abantu bazi Yesu ku giti cawe, mwibandire ku giti cawe, nawe uzoheza umurangire abandi. Fata umwanya udasanzwe ugendane na Yesu. Aho uri unyonze moto uyinyongane na Yesu. Uri kurakora kakazi ka misi yose ugakorane na Yesu, bizokubera byiza kandi uzonezerwa, uzovyibuha. Yesu Kristo ahabwe icubahiro, ashimwe, atugabiye inkomezi n'ubwiza. Ababisanganywe urundi rugero, abatabisanganywe muvyakire. Abanyantegeke tubabwire bizimana. Yesu wacu ashirwe hejuru imyaka yose. Muri ivyo data arashemagizwa n'imwama cane, hariya bazobona ko Yesu ari muri wewe, bahereza Imana icubahiro. Bikubeko kugirisha ukuryo uvyakire. Bikubeko. Haleluya! Amahanga azoze kubwiza bwawe. Abandi batari bwamenye Imana bazogufata umutamana bakubaza ati hajya usengera Imana yawe niyi, ndashaka kuyikurikira. Wowe utavuze hano ntacyo ushaka. Amen. Isiguranga insista ati nibibe nk'uko nyene watuye, nibibe nk'uko bivuzwe. Bazogufata umutamana, niko muri Bibiliya havuga muri Agari. Bazogufata umutamana uvuga ati ntusige turajana, Imana yawe ndayikeneye. Amen. Umuntu umwe yaranteye intege atabizi, ariko ari inyongera umutuka ndiko ndagenda n'amaguru, ahagarara aho ngeze nk'uwo guhagarara ku ruhande, uriko uragenda nawe arahagarara. Carandamutse nta n'ikindi yambariye, ntiyambwiye ngo yangu, ngo bonjour, ngo bonsoir, ngo gutuboninge, oya, yambwiye ngo pasi gusa Imana yawe irakabiya. Nararyohewe wangu. Yenda gukamira Imana, uyu muntu ntidutelefona no ngaha ntaraza, aho yabikuye arahaza. Imana yawe irakabiyanje, ndabishimiye Imana, bihawe icubahiro. Ntacyo dufise atari cayo, niyo yafashe ivyayo ibishira kuri konte yacu. Tuname dusenge. Bigakesha ijoro ry'umubuzima